bakunzi mwese muri ko murakurikirana ibiganiro kuri Radio Kazoza FM turabaye kaze mu kiganiro ngerurira tukaba uyu munsi tuza kuvugana kubijanye n'ivyese tukaba twatumiye umunyavyese abikora mu ndimi zitandukanye ikirundi n'igifaransa akaba yitwa Irakoze Jean bakaba mutazira la slameuse. Uyu munsi rero turaza kuvugana kuri iyo ngabirano yiwe yo kuvuga ivyese abicishije muri Islam. Ubuhinga bw'ivyuma nkaba ndiko ndabifashwamwo na Rajatunga mu buhinga ngurukana bumenyi nkaba ndiko ndabifashwamwo na Patrick kugira ngo amasanamu abashikire neza. Kaze mu kiganiro jewe inshikiriza kino kiganiro nkaba nitwa Thierry Nzisabira. Reka duhe kaze umutumire wacu imbere yo kwinjira mu idonido y'ikiganiro. Mwiriwe Jean. Mwiriwe cyane. Urakomeye? Ndaho ndakome. Imisi myinshi. Yego narindiriye umuntu umire tu. Jean urashaka kutwibwira gato ku bantu batakuzi Jeanne Irakoze ninde? Utubwire gato kubijanye n'amashure yawe, utubwire kubijanye n'iyo ngabirano yawe yo kuvuga ivyese cyane cyane byo mu bwoko bwa Islam. Murakoze cyane nkuko mwabivuze ku mazina ni Jean Irakoze, izina nkazirwa kuri scene ni Jaira la slameuse, hanyuma nkaba ndi umwigeme murundi kazi nkuko mwabivuze umunyavyese, hanyuma mu mashure nkaba nagiye ndiga amashure ajanye n'ivy'ubuhinga bwa none aho muri mu mashure yisumbuye nize informatique de télécommunication, hanyuma muri kaminuza niga génie informatique, hanyuma ncanisanga muri umwuga wo kwandika ivyese aho nandika ivyese mu gifaransa, mu kirundi, rimwe na rimwe no mu congereza. Nkaba nkunda gukorera cyane ku vyese novuga ati bijanye n'ivyo tubona mu kibano, aho kenshi ngaruka ku bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza, ugaruka no kumiyabaga, ariko kandi no kurwanya amabi afatiye ku gitsina ndetse n'ibijanye n'indero. Ego Jeanne, wamaze gutubwira aho watanguriye n'ivyo uri kurakora n'ivyo wize. Ntitubitahura neza gute umuntu yize ibintu by'ubuhinga ngurukana bumenyi cyane cyane vya informatique, hanyuma akaba yaragiye mu bintu by'ivyese byo kwivuga amazina mu bijanye na Islam. Bon, icyo kibazo kiragoye mpe kwishura, ariko hariho abavuga ati vomera zose nta wuzura uzokwama, ariko kandi nibaza yuko ikintu gituma kenshi twama dusanga turiko turashiraho twebwe nyene urutandukaniro, uruzitiro ku bintu twategereza kugira, ariko jewe nkigena nkiri mu ishure narakunda gusoma ibitabo aho banshi batabitahura. Nibaza yuko rero nico caciye kija mu bifasha mu binyorohera kuba ndiko ndandika. N'ahandi hoho nibisanzwe kenshi n'uwize n'ubuganga urasanga akora mu gikoni canke ari wakunda kuba ariko aritekera. Mu bisanzwe ico twize nticategerezwa gutuma kiba uruzitiro rw'ivyo dutegerezwa gukora. Jewe umwuga muri jewe nari numva nshaka gutanga ubumenyi, nshaka gutanga ubutumwa butandukanye, hanyuma ncangirirwa iryo bakwe kumbure ko nani sanzwe soma n'ibitabo kwandika byaca binyorohera, ariko kandi iyo nyota iranzamwo yuko nanje no kwandika ivyese. Hanyuma sinaca ndeka ngo nikubara ntizi ibintu byo gufundikanya insinga. Abafundi n'ivyo umenga kenshi barakunda kubona yuko umenga ibintu bijanye n'indimi canke kuvuga umenga si vyaba, ariko nta na kimwe kitari cawe ushatse. Ego mu Burundi turafise uburyo butandukanye, ubwoko butandukanye bw'ivyese. Hariho kwivuga amazina, hariho ibicuba, hariho kuvuga ibicuba, hariho kuririmba, hariho kuvyina, hariho uburyo butandukanye bwo kugaragaza ivyese, hariho abakina amareresi n'ibindi. Slame woyisigura gute ku muntu atayumva neza? Mbega slame mu vyese woyisigura gute?
murakoze cyane kugeza ubusilamu nta jambo ry'ikirundi dufite twitira niyo ivyese ni jambo twitiza sigayo hanyuma silamu mu bisanzwe novuga ati ni nk'amazina ariko mu buryo buteye imbere ego kubera yuko hariho kwivuga kurya nyene kw'amazina uretse yuko dushobora gushiramo akaziki uretse yuko ari amazina wowe ba wiyandikiye uretse yuko kandi ku muntu avuga ati ndiko ndagira silamu by'ukuri arafatira ku butumwa aza gutanga muri ico cese ciwe novuga muri rusange nivyo oye ku kijanye na silamu aho gitandukaniye n'ibindi nuko silamu uraza kubivuga nk'ayo mazina ariko kandi novuga ati ni igikorwa mvabwenge kitagira imbibe wewe nyene wacanditse ubu uri shefu wawe wo kuza kumenya ni gute nza kukivuga ninashika imbere y'abantu hanyuma ukamenya ninashika imbere y'abantu nza kwandika mu rurimi rwawe kugira ngo nze gushobora gutanga ubwo butumwa bwanje mu gihe nko muri barya bakina wewe usanga ari wagikinye afise intumbero kanaka afise ubutumwa ashaka gutanga kumbure bageza gukinisha bose ntibari bafise kuza gutanga burya butumwa ntavyo bari bashaka kumbure ariko baza gusubiramo ya majambo kurya nyene we yagize ariko nico gituma rero nk'umuntu umunyavyese mu bwoko bwa Islam wewe ni wewe nyene uza kuvuga kirya cese cawe imbere y'abantu nico gituma ni wewe uza kumenya ingene ugikina nyimbuza kurira uri kurakigira nyimbuza kubatwengesha nyimbuza kukivugira hagati y'abantu canke wicaye canke uhagaze ni wewe umenya ingene ubigira donc mu cese ca Islam nibaza ko igiharuwa ko cane nuko kuntu wiyaranja ugatumirira bariko barakumviriza hanyuma ugashikiriza ubutumwa kuko ubutumwa novuga ati niyo ntumbero ya mbere yo kugira icese ca Islam ego nkuko abantu basanzwe babizi mu muco w'ikirundi abavuga amazina barashushanya ku kintu kenshi bashushanya bariko baravuga amazina y'inka no mu majambo y'ikirundi urabizi muco w'ikirundi aho bavuze inka bariko baravuga amazina y'inka burya ntiba ari inka buka barashobora gushushanya inka n'umuntu n'umwigeme atararongorwa canke agira rongogwe canke ugasanga ariko aramushushanya n'ikindi kintu rero muri ico gihe nibwo buryohe dusha dusanga muri ayo mazina ikintu citwa poesie donc ni uburyo bwo gutanga ubutumwa ariko uciye ku kindi ico mu gifaransa bavuga figure de style rero mwebwe muri Islam murakoresha ubwo buryo bwo gushushanya ku kintu ushaka gushikiriza ubutumwa canke muri Islam mugira ko ududurira ko ku kintu nkuko ari kurabitubwira waramaze gukora Islam zivuga ku bintu bijanye na violence basée sur le genre amabi akorerwa abigeme n'abakenyezi canke ugakora no ku bindi mu kibano biza bigaragara mu buzima bw'abantu rero kubgawe igihe uri kurakora Islam canke aho woba waramaze kubona imbere yuko uja mu vya Islam ababikora mbega bobo bahora bafatira kuki mbega barashushanya canke baradudurirako murakoze cyane en fait iyo uri umunyavyese yo muslameur icambere nuko umenya nibandenza kubwira buno butumwa birashika nk'ubu ukaba uriko urabwira abantu bicana uri kushaka kubahindura ni wacuze ukamubwira ati wamwicanyiwe biragoye ko ushobora kumuhindura rero muri ico gihe kubera ko uri umuslameur na wewe urahamagariwe na gushushanya urashobora kuba uri kuvuga urukundo ugaca uvuga nk'inzoga vyose ivyo n'umuslameur arabigira umuslameur en fait muri we niwe novuga ati niwe ari chef w'igikorwa ciwe niwe aza kumenya ingene acandika niwe aza kumenya ingene agishushanya canke aza kududurirako ariko atibagiye kwiyumvira ni bande nza guha buno butumwa kugira ngo kumvure ushobore gufasha baguhaye ubutumwa babwakire neza babwakire banaryohewe hanyuma bashobore kumva ubutumwa wabahaye hanyuma babukorereko rero umuslameur hari gihe ududurirako mu gihe ubona ko nta muntu vyogirira nabi
nabi canke ukanareka kududurira ko kandi ataho vyari kugira nabi ariko kugira ngo kumbure ushobore kuryosha ibintu vyawe ni wowe uri chef wawe uriko uraraba slam hamwe n'ivyese nk'amazina y'ikirundi ugaca ugereranya n'ikintu citwa amazina y'igifaransa canke y'abanyamahanga abanyamerika abongereza bita poezi mbega ubutandukane ubihereza n'ubuhe canke ikintu twovuga ngo nikiye kiryoshe kurusha ikindi naho uri umuslamer waraciye mu ishure aho twize twese baduhereza ivyese cyane cyane poezi amapoem tukagenda hajya imbere tukagaragara imbere y'abantu tukayavuga turiko turashaka guca tuvuga ati hari igihe twaza kuvuga n'ibintu tudatahura kubera ari ibintu baduhaye twashize mu mitwe tukagenda tukavuga kwa kundi umuntu ashobora kuririmba indirimbo ntatahure n'ivyo ariko araririmba ariko kubera uburyohe bw'iyo ndirimbo kubw'iwawe rero uburyohe buri he muri slam ugereranije no kuvuga amazina y'ikizungu bita poezi hamwe n'amazina y'ikirundi dusanzwe tuzi mu muco wacu w'ikirundi Jenny baza yuko ndi umuslamer no chance akubwira ngo urumva ngo kiryoshe nk'amazina donc kubwanje slam niyo nziza kubera iki mvuga ko ariyo nziza cyangwa ubutandukanye cyangwa akabijya ka slam n'akahe uko nyene waruhejeje kumbwira ati no mwishure twaraza tukaboroka tukavuga ni nkuko ushaka no kuyaboruka ukagenda ukavuga no mu rubanza kanaka mugabo urya yanditse afise we intumbero yarashaka gushikako wewe iyo ntumbero nta niyuzi uje nk'agapero kuza kuboroka kumbure urashobora kuba bihuriranye n'ivyo bintu urimwo ugasanga ubwo butumwa ni bumwe mugabo ntuzi yuko uryaganditse agamije irya message iriya anye kuko ijambo ryonyene rirashobora kugira ama message ubutumwa butandukanye rero akabijya kuri slam nuko jewe nayanditse nije mfise urushaka kuja kuyivuga imbere y'abantu ninagenda kuvuga iyo wundi ndaza kuvuga ko ari iyo wundi mugabo intumbero nkanayivuga ati nashaka mutahura iki uravuga ati isi yiwanje ariko ninagenda kuvuga poeme ya poezi z'abazungu ndafise urushaka kuza kuvuga ikintu ca Victor go nta nuwenzi nta nuwonize jeho noneho no mwishure mwumva ko nigiye gifundi rero akabijya ka slam nuko nza kuza kuvuga ikintu ciwanje nza kuza mfise ubutumwa ngamije gutanga kandi ndabutanga kuri bande naho rero ncanza nkaheza nkaraba mbega nibaba ari abantu bimererewe nabi kugira ngo baze kunyumviza baraye batariye nuca ndabigenza gute naho uca wiyumvira gucuzana akabijya akaziki nakantu korusha amatwi baza kumva gatuma baza kumviriza nukuntu konza ndamenye ingene ndayivuga nyimba nduga manuka ngiriki mu gihe zijya zindi bijya bindi vyese bagenda usanga ari uko canke bakagira nyene za imisuda baza baracapuku mugaho onye afite nza gutumira bajya baza kunyumviriza muri Islam kuza kuba muri ico cese cawe bakajana nawe bisigura ngo ari cese kibabaje urisanga uhejeje ari abantu bahurize ba musozi yatibutse agasubira nicaba ari cese kiza gutuma bariko batwenga uza gusanga batwenze bawereye nicaba ari cese cyo kuvuga ati turakwiye gufata ingingo uza gusanga muhejeje iki cese hariho umuntu muri we yashoye gufata ingingo kanaka rero bisigura ngo akabijya nugutumirira abantu baza guhaguruka kugira iki canke kiriya canke bagatembera baciye mu cese cawe novuga muri rusange nivyo ni bivanye n'ubwo butumwa uza gutanga nico gituma bisaba ko ari wowe nyene uza kubwandika nico gituma bisaba yuko umenya nza kububwira abandi kugira ngo umenye ndabwandika no mu rurimi rwawe kugira ngo umenye ati mu kubuvuga nze kuvuga nicaye canke ndyamye canke magazi nze kuvuga bimeze gute nico gituma novuga yuko mu bindi byinshi bobo usanga amazina y'ikirundi baza kuraba inyambaro z'ikirundi biga anye
kurya bagira ibicuba usanga kenshi bashira mu mutwe iyo materiel gusa ico gikoresho gusa cingene baza kwambara hanyuma nuko aza gufata rya cumi kugira ngo yerekane ko arakaranga ucu usanga mu bintu vy'ikirundi bari kubafata donc umuco w'ikirundi hanyuma muri vya vyese vyo mu mazungu iki niki nuko aza kuraba nyene nza kubaryohera kanzane kandi k'urukundo hanyuma nyimba nza kugenda uko mugabo Islam kubera ko hariho ubutumwa ushaka gutanga utegereza kuraba nigiki cotumirira abantu baza kukumviriza kurusha bigatuma bafata iyo ngingo yivanye n'ubutumwa wabahaye. Mbega ntitwovuga yuko Islam ari uburyo kuvuga bw'icese citwa poezi mu gifaransa coba carahinduwe ukuntu baza barakora poezi kuko na burya Islam ntiyatanguriye mu Burundi si n'umuco w'ikirundi ni ikintu caje kivuye hanze kandi uko tubona muri Islam umenga abantu iyo bariko baravuga ubutumwa bavuga ubutumwa batumbereza kuri ico kibazo nyene ntarinda guca ku ruhande kwa kundi twariko turavuga gukoresha uburyo bwo gushaka gufukafuka ikintu cyangwa gukoresha uburyo bwo gushushanya aho abaza gutahura ico washatse kuvuga muri poezi bibasaba yuko babanza kwanza kwiyumvira cyane canke ico bavuga kudekoda ico umuntu yashatse kuvuga urashobora no gutuka umuntu ntamenye yuko wamututse muri poezi urashobora kubwira umuntu ivy'urukundo ntamenye yuko wamubwiye ivy'urukundo kuko ntibigeze ukoresha ijambo ngo ndagukunda ariko muri Islam ugasanga iyo umuntu ushatse kumubwira yuko umukunda urabimubwira ushatse kumubwira ico yohindura urakimubwira utarinze guca mu ikorosi mu mazina y'ikirundi naho nyene barakunze kubikoresha mu byo gushushanya mu nyuma ikigwa ukagikuramwo nibwo buryohe ariko muri Islam mwebwe muragerageza kuvuga ubutumwa mudacishije ku ruhande canke utaravye ngo ni nakari imbere yanje ngo numwama ari imbere yanje ngo numuganwa ari imbere yanje ngo numukuru kana kari imbere yanje ariko ubwo butumwa bugashikira nyene bwo kubwiwawe rero iyo Islam ko yaje mu Burundi akaba ari uburyo bwo kugaragaza ubutumwa biciye mu vyese mbega si bwa buryo bw'amapoezi yo hanze bwarateye imbere canke n'ikintu gishasha cyoba caravutse kubera abantu babonye yuko bijya atakimaze bikifise n'ubundi novuga ati nibiga vyese vy'ikizungu vyateye imbere bifise novuga ati irindi shushanyo ry'ingene bikorwa nandi ho nibiga nyene ni hajya nongejemo akaziki ni hajya nashizemo yuko n'umuntu wa utanga n'amatwi yakira gambe ko ari ubutumwa buhari nibiga nyene nza kugenda ntavuze ati negeza kuzoba nambaye costume uku ariko fise intumbero yo gutanga ubutumwa nibiga nyene kuko ningene bikorwa wanashaka nabiga vyese nuvuga ati vyakera vyo mu kizungu navyo nyene biza mu Islam ego hanyuma wewe nka Islam mwahuriye hehe wayimenye gute watanguye kuyivuga gute niki cyagutumye uvuga ati jewe nshaka kuba umuislameje murakoze cyane amaradiyo yubahwe jewe Islam novuga yuko nayumviye ku radio nibuka nkiri umuyabaga jewe narumviriza indirimbo cyane hari umwanya usanga rudusiro jewe gamwanya narawubayemo wasanga ndiko ndandika indirimbo ntayizi narandika ayo majambo nyimba ari yo mu Congereza nariya nanje nkazoronka rya majambo mu gifaransa n'imiburi buri nkamenye casigura hanyuma nkaca mbona hari ajya masilo kenshi usanga ariko aravuga inkondo narakurikirana cyane umuririmbyi kazi Selinje je bige byose baravuga ngo urumva ngo aranka abantu ariko n'abandi ndabakunda nzi ko ataho tuzohurira batanzi kandi tutazonamenyana jewe nuvuga ati yaratumye ntangura ivyese kuko amajambo y'urukundo yarayavuga umva mega arafise akanovera mu Burundi naho indirimbo nazo zitarimo hama nkaca nsanga je nakunda gusanga ndiko ndagereranya nkaraba gamunirimbyi yarivye ngo ndagukundira ko iki baguma bari ndagukunda mu ugasanga ngo je ngo afise umugore unya ngo heyo ngo afise ngo afise umugore kanaka cyo bigaca bitumenga hari akanovera katarimo
mu byo bavuga ugasanga hariho n'ubwo bubeshi buba buri ko buraba no wanashaka mu mundo babayemo batari ko barabuvuga hariho abantu buri ko burababaza jero ncaja muri mu mutwe muri bya bindi gamundi hari ubutumwa bwinshi isi ikeneye twotanga jewe rero nca ntanguraho novuga ati ndabira kuri babaririmbyi nkatangura kuza ndandika nyimba baryo bavuze ndakunda je nkaca mvuga ati urukundo mu buryo bwo guhemukiranira canke kubeshanya hanyuma camiraho ntangura kuza ndandika aho yose nabwamenye ko Islam ibaho mu nyuma ntarananditse n'icese ndaja ukivuga imbere y'abantu mugaho hose nari nko muri bya vyese by'abazungu poezi ingene nakivuga nari umupoet hanyuma mu nyuma niho ndi mu buruhuko numviriza kandi kuko je narakunda kumviriza bijya biganiro vyaje question réponse ku maradi atandukanye hanyuma casanga umunsi batumiye abaslameur bo kuri radio colon donc bo muri centre jeune Kamenge super slam hanyuma nza numva bavuzi nasanze banahejeje sinumvise n'ivyese bagize bobo numva ngo barandika ivyese hama bakaja kwivuga imbere y'abantu naciye nandika adresse yabo ncanja kubarondera ndabajamwe kuva uwo munsi naciye ntangura ivyese aho yari mu mwaka wa kangahe hari muri 2016 mu 2016 aho wari ugeze mu wakangahe mu by'amashuri nari niga mu 12 urumva yuko utanguriye ngaho ucuratangura rero kuza nawe wikorera ivyese byawe ariko imbere yuko tubandanya kuvuga cyane kuri ico cha slam ingene wateye imbere ingene uyu munsi ushobora gukora ivyese byawe hamwe n'abantu bakakumenya gushika watu kubakuzi ugakora n'ama ONG nkaza UNFPA n'izindi akora n'amaradio kazoza n'izindi waciyeko urashobora kuducishirizamwo imwe muri Islam zawe uvuga ati iyi ndashobora kwishikana n'imbere y'umukuru kanaka yaba w'igihugu yaba wa leta z'umwe za Amerika yaba userukira oni imbere y'amakungu n'ibindi urashobora kuduhereza kimwe mu vyese wakoze Islam uvuga ati iyi igaragaza ikiri ku mutima wanje murakoze cyane jibe garagaza ziri ku mutima wanje sinzike tora mwimwe itubwire kubera umwanya ni muto ndabanza nkasaba imbabazi iri mu gifaransa kabana mu kirundi okay karibu. Je suis née dans ce pays où la fille n'avait pas le droit à l'éducation. Ngo ja kuva musenya mute kunyarutse musaza ava kwishura shonje. Ngo naye byo kwivugisha nawe ushaka amashuri uvyibagire. Ngo rega mwananje kuva kera na amashuri y'abakobwa. Ngo urigenza runtucu kwiza imyaka 15 ngo kwa Yohani hari umusore akerebutse rageze tugushingira amashuri y'umukobwa n'umugabo. Je suis née dans ce pays où la fille était sous-estimée, là où être née fille était une erreur, là où la fille n'avait pas de valeur car elle était comparée aux chiffres zéro ngo itama kirazira kurana mu maso umukobwa kandi bureka kwigereranya na musaza mu kwicara wegeranya ureke gushira isoni ngo reka ufise ubusa. Je suis née dans ce pays où la fille n'avait pas de choix que d'obéir à tout le monde, même s'offrir aux inconnus qu'elle le veulent ou pas. Ngo genda mwananje wakira umushitsi ngo umusasire umususurutse ngo reka kuva kera umukobwa n'akarago kabaraye. Je suis née dans ce pays où la fille était un instrument, une bonne qui doit accomplir toutes les tâches ménagères et doit obéir à tout le monde, même s'offrir aux inconnus qu'elle le veulent ou pas, et ne devrait surtout pas penser avoir le droit à l'héritage. Ngo abona udafise ubwenge nk'ubw'inkoko ngo rubaho turadedemba nawe ushaka itongura umwana mu bandi ninde yaguhenze ku mukobwa ari umwana kanatsinda nawe ngo kazibikisa kihari bawubaha musaza wawe. Je suis née dans ce pays où la fille n'avait pas le droit de dénoncer son violeur pour sauver l'honneur de sa famille. Ngo uja kwa muganga ewe wakiva gundi uramaramaje ituhanagura ayo mosozi ntihage n'ucikanda kuba gufashe ku ngufu twambaye ibara kuri no musozi. Je suis née grandie dans toutes ces circonstances
J'ai toujours obéi, mais ils ne m'ont jamais donné la liberté et non plus la valeur. Ils m'ont seulement fait entendre que la fille n'a pas le droit de rêver, que son honneur ne se limite qu'à avoir un époux, n'aimait pas de son choix et lui offrir des enfants. Et j'ai compris que si jamais je déclare la guerre, personne ne me défendra et surtout pas ma mère. Alors je suis consciente, le temps de changer, vous l'avez eu suffisant, mais jusqu'à maintenant, tout n'est pas encore rose. Gloire à toi, Seigneur, que je suis encore en vie alors. Maintenant, je sors du silence. J'ose assez à toutes ces violences car je suis une fille. J'en ai assez. Que la justice soit faite. Arrêtez de vous cacher derrière la tradition et coutume pour nous maltraiter. La fille a aussi un cerveau malgré le silence. Elle aimerait bel et bien réfléchir. J'en ai assez à tous ces mariages forcés. Assez à toutes ces grossesses précoces. Arrêtez de vous cacher derrière la tradition et coutume pour nous maltraiter. Merci. Twumvise byinshi muri icyo cyese cyawe ariko akabazo ni kamwe mbega abariko barakumviriza umenga hari akantu kagashavu uvugana ubutumwa bwawe kandi maze no kubibona mu baslameri batandukanye bariko baravuga bivuga ayo mazina yabo umenga hariho ikintu kimeze nk'ikigumbagumba cyanyegejwe muba muronse n'akaryo ko kubigaragaza kubiserura ko guserura agashavu mwari mubifitiye mbega niko biri nawe. Merci mwakoze cyane. Ikintu kihari ni bya mdi navuga ati n'umuntu utanga amatwi akumviriza hanyuma ni muri ya ntumbero yuko nza kuvuga jewe ikiri ku mutima ico nabonye canke ico numvise numva ashaka ko coba ukundi kuntu canke nyimba cyo gutera amashugwe kurya nyene we uciyumvamwo afite nico gituma sinza kuza kuvuga ico Thierry yanditse ico yavuze kuko sinzi ico Thierry yarashaka nico gituma ni jewe nzanda kikubwira uko jewe ndacumva naho nyene rero ucu usanga hariho rimwe akantu kagashavu kubera ko nagashavu kari muri umenga mwo kumva uko byo bintu ko nyene bihinduka indura abashibi ibintu umva nyene ushaka kubibabwira uko oye nyimba ari nk'abantu agacouple ubonye kaberanye wow umva umenga bose boza gutangarira ico kintu abo bantu rero hari igihe uzosanga tuko turagira wow hari igihe uzosanga tuko turagukarira umva biba bivanye n'ubutumwa tuko turatanga nkuko twigeze kubibona umunsi umwe ku mbuga ngurukana bumenyi Facebook yawe warigeze gushira Islam rivuga kubijanye n'ingene umukobwa yafashwe ku nguvu ariko uri kurayisoma wamenga ni ibintu byagushikiye hamwe umuriyumvira ati wow mbega ibintu ntibyashikiye Jeanne bamwe twarakwandikiye ariko ucura duhumuriza utubwira ngo ya si byashikiye ariko byo byarashikiye ubundi turukubwira ati mbega ni vy'ukuri byarabaye uvuga ati hari ibiba ariko se umuntu yaranabimbari ariko kubera amakuru tugenda twumviriza twagiye turonka ubutumwa njambona yuko ni byiza kubikora tubwira ingene rero Islam yagushikanye kumenyana n'amashiramwe mpuzamakungu gushikaho akujana muri leta zunze ubumwe za Amerika. And it's okay. Muzandungikana ne muri kazatsi. Murakoze cyane novuga yuko jewe sinatanguye no gukorana n'amashami mpuzamakungu novuga ati maze kuba umunyavyese ageze ku rugero rushimishije novuga yuko ahubwo ko bari mu bafasha uko kugira ngeraho ngeze uno munsi kubera yuko natanguye ivyese mu 2016 nkuko nabivuze hanyuma umva ivyo mubigira umwanya rimwe si umwanya muguma mubigira umwanya wose ariko nibuka ishiramwe mpuzamakungu rya mbere natanguye gukorana naryo ryagumye yifata uko kugeza n'uno munsi no mu byo nkora no mu byo bakora ni ishiramwe mpuzamakungu FINWAP naho kugira ngo tumenyane jewe uko nyene mvuga ati nanditse natanguye kuja mu vyese visi intumbero yo gutanga ubutumwa bisigura ngo nibiga nyene tubona mu kibano nasanga ndiko ndandika nivyo nabandi ko ndavuga biga nyene twumva ko byohinduka nivyo nabandi ko ndandika kenshi rero umunsi ntumiba
nk'abandi bana ntigwa kuja mu muco no kwita mu nyigisho atelier hanyuma ndayigiyemwo jewe ari ukuntu mba mbona umenga ikintu cyose ngiyemwo ndabe ko ntataye umwanya sinshaka gutakaza umwanya rero buca uwo munsi ihera narafashe umwanya ndiyumvira ibyo nanze ati nohurana naka no mubwira ko maze iminsi 3 ntonda hehe ca ndandika ibyo nakuye muri izo nyigisho mu gace ndabyandika mu chess dushitse umunsi wa nyuma y'ukuntu kenshi iyo bariko baragira ayo ma formation ucusanga umwanya wa nyuma bawuharira utuntu tutugenegene cyangwa kwiruhura mu mutwe nabavuze ati nta ufise impano atugirira akantu nari kumwe n'abadutwara muri club je nashikiyemwo muri centre jeune Kamenge ndi kumwe n'abayitanguye kuva imyaka bazanye na sila mu Burundi mu 2019 hanyuma abo turi kumwe kaza umvango Jane ngo gire ngo slame abariko baratwigisha ntibari bazi n'icarico hama jewe mbone ndi kumwe n'abantu deja ntinya muri slame niko kuvuga ati ngo slame none nibiki ngo natugirire baguma bavuga ngo jewe n'amasoni mbona umenga nyene sinari nkuriye kwa jewe nza kugira kandi hariho abandusha muri uwo mwuga ca ndaja ko ndabagirira baca barabikunda kubera za nyigisho batwigishije zose bazisanze muri ico cese baca barakogwako niko rero guca batangura kuvuga ati turagiye kucereka ikicese barya anye bari ko baratutuma tukiriye formation guheraho cana baca batangura kuza barankumira mu bikorwa byabo finwape bakampa n'amahirwe yo gusohoka igihugu banyu baciye bamafata mu gongo abo nabo iyo kurya nyene uburi ahantu uwashimye iki niwazobwirana n'uwundi niko byaciye rero muri leta zunze za Amerika gushika yaho hepfo ego Jane murakoze cyane kubona mwaduhaye akaryo kuza kutugerurira kubijanye n'ingabirano yawe yo kuvuga ivyese mu bwoko bwa Islam twizere yuko n'ikindi gihe twagutumira uzokwitaho mana je namumbwira ngo mbenga ngoma zogaruka cyane guskarida n'abakengurukiye cyane sawa natwibwe turabakengurukiye mwese mwariko murakurikirana ikiganiro ngerurira yabitiye rinzisabirana yagishikiriza umutumire twari kumwe ni Jane irakoze umunyavyese slameur hariya mu buhinga bw'ivyuma nariko ndayifashwamo na tunga niwe yatuma amajwi yashikira mu buhinga ngurukana bumenyi nabifashwamo na Patrick na utaha